uno munsi rero nakanyamuneza kadasanzwe kubona turiko turasozera ibiganiro bihuza urwaruka rwa Afrika vyari bimaze imisi 3 ngaha muri iki gisagara ca Bujumbura, umugwa mukuru w'urwaruka rwa Afrika. Nakaryo kandi ko kunakeza mwese urwaruka uko muri, baba bari mu Burundi baba n'abari mu bindi bihugu vya Afrika, tubakeze kuko biraboneka neza yuko dutanguye gukanura, dutanguye kuva ibuzimu tukaja ibuntu. Ndanezerejwe n'uyu munsi kuko uko bukeye uko bwije nguma mbona ibintu bihinduka. Nagira ndabakeze mwe bw'urwaruka, ndabakeze urwaruka rw'Uburundi kuko mwakuriye muri nankana mukura nabi, ariko kuva mu 2005 murivyukiranije gushikaho mu bugwaruka rw'akarorero ruboneka. Ndashima ku bugamburutsi bwanyu kumva no kumvira, kuko ubuzima bwacu bwose buri ngaha muri iki gihugu cy'u Burundi. Kumenya rero kurema iryo tunga ngo turigire turikuze naco nikindi cigwa. Abantu bose bavuga ngo Burundi nico gihugu ca mbere gikenye kw'isi, nanje havuga nti nico ca mbere gitunze. Bati gitunze iki? Ufise umutahe ubutunze. Niho rero mu 2021 mwabonye twaciye rutunganya inama y'urwaruka bafise amashure menshi babona kurusha abandi, kugira twicare hamwe twese turondere inyishu. Inyishu nimwe mwayitoye, muvuga ngo ni jewe nashizeho payeje. Inyishu yavuye mu rujya mwiherero w'urwaruka mwebwe nyene twicaye hamwe tuti twokira gute. Mwarabonye uko twatoye inyishu, kandi inyishu twatoye irarama kuko ivyamwa vyayo biriko biraboneka. Nkuko nabivuze twugurura ibi biganiro, nta hantu namwe hazova itunga atari uguhingura itunga kama Imana yaduhaye. Iryo tunga kama ni irivu, n'ubutare, ni ibidukikije, ni ububwenge yaturemeye kuko nka Teyise n'ubwonko muriko murahingura. Teyise murabonye akaranga n'imico kama, harya nitunga kama. Murabonye abaririmbyi bahiganwe, uno munsi umuririmbyi arafise agaciro. Umuririmbyi, uwukina, umukinyi n'umugwizatunga, umuririmbyi n'umugwizatunga kuko arema itunga. Umuntu ajisha impuzu nitunga uburemye, uwuhingura kuko ariko ahingura ryatunga kama. Twize ngo rosusore buhunde et extrêmement pauvre. Abo kuri generation zacu barabizi, barabitubwiye neza, turavyiga turabinonosora uko nyene tuvyemera uko. Ariko narasubije amaso inyuma ndavuga nti aha muri Uburundi hariho itunga, hariho umurima weze watunaniye gusoroma. Cansanga dufise urwaruka rwinshi rufise inkomezi. None uwo murima ko weza akaba ari uw'abarundi, ari uw'iwacu twebwe abarundi, kubera iki utowusoroma? Niho rero nacenda bakangurira nti ngo tuje gusoroma umurima. None ubu murabonye ko uratanguye gutunga imiryango wa murima. Aho bukera amahera avuye muri burya butare nyene tuzoheza tuyagura yandi mamashini, twimbe rero gushika kure bigashoboka kandi vyinshi. Hanyuma busubire buce kuko abahinga ndiko ndababona, busubire buce duce tuvuga tuti ubu rero harageze yuko duhingura ubu butare bwacu dushore bwitwa ubutare, batakivuga ngo tenere nikombye. Ivyo ni urwaruka ngarura hari amamashini yo kuza barabitandukanya ariho. Hanyuma busubire buce kuko nabonye ubuhinga murabufise, busubire buce vya bindi rero twahora tugura bahingwe muri bwa butare bwacu, natwe tubikorere ngaha duheze dushore. Mwumva ari intambwe igira kangahe? Nagira ndabamenyesha yuko ngaha mu Burundi bishoboka yuko dushobora kuba hata kintu na kimwe tuguriye hanze, nta na kimwe. Rero icambere tuwe na moyo, umutima ubwa mbere wemera ko dushobora gutera imbere, hanyuma umutima wihangana.
kuko n'urugendo kugira utere imbere n'urugendo urarushishikara kandi uzoshika amahoro. Mugabo udafise umutima wihangana urugendo urucira hagati. Birashoboka rero yuko dushobora guhingura ubutare bwacu, tugahingura iy'isi yacu, igihugu cy'Uburundi tukacubaka tutagisumira ikintu na kimwe hanze. Nukuvuga nta kintu na kimwe cyoshobora gutuma twebwe muri iki gihugu cyacu tuba bakene. Gusa ingorane twagize abantu b'incabwenge bize nabi buyiga yuko ngo urose diplome ngo biba bikwiye. Wese turafise impano, umwe wese ashobora guha kuwundi. Wewe ufise impano yawe nanje mfise iwanje, urankeneye nanje ndagukeneye. Nico gituma twese dukora. Mpamagariye n'aba fonctionnaire bo muri leta bose yuko bategeza kugira ico bakoze, nabo bakarema itunga, bareme itunga, kuko tudakoze uko igihugu cyacu ntikizokwigera gitera imbere. Rero kuri uyu munsi je mfise akanyamuneza kuko ndi kumwe abumva kare. Aha ndi kumwe n'abagwizatunga atari abagwiza bukene, ko twamaze kumva ko dushobora kurema itunga tukagwiza itunga. Ubu rero twebwe twishushe neza, dufata urugendo, kandi imbere harabona. Icari carananiranye kwari ukumva ko twese dushobora kuja hamwe tugakora imigambi y'iterambere. None rero ndakeje inkerebutsi, mwese muri inkerebutsi ndabakeje cyane, kandi ndabufise umwizero muri mwebwe. None rero duce twitegura, murumva ko aha tubandanye ukunyene, dukeneye izindi nkerebutsi mu mwaka uza ziba zakoza kandi gashasha. Kuko ubu ntuduharire ivyo wakoze mu mwaka uheze, duharire ivyo ukoze muri uwo mwaka. Tugume dukora turondera gashasha, twerekana yuko hariho ikintu natwe dufise. Tumenye yuko tworondera ikintu uwo ari we wese azotugurira. Abarundi twese dukoze nta numwe atazotunga, nta numwe. Igikuru ni ugukora gusa kandi tukagira umutima ubikunze, tukaguma twebwe tuzi ko tuguma mu bumwe bwacu turi umwe, kandi tumenya yuko dutegerezwa kubungabunga amahoro. Umpa amahoro nanjye ndayaguhe, twese tuyahane, duce twibera mu mutima mwiza. Muze murabe Uburundi kizoba igihugu isi yose izoza kugendera kandi yitangarira mu gihe gitoyi. None rero nsaba Imana mushobora byose ihezagire ibikorwa by'amaboko yanyu. Murakoze cyane.